Kaze mu makuru ya Romanda yo kuri uwa 10 Ruheshi mu 2024. Ubu umuntu asanzwe umunyagihugu arashobora kugucira urubanza ko gupfa umuntu cyangwa abantu bagacaroshira mu ngiro ubwo nyene ugapfa ukibagirwa ukazimangana. Naho igihano cy'urupfu cyakuwe mu mategeko abanyagihugu bobo babandanya bicwa mu Burundi ku bwa Leos Ngendakumana ngo buri munsi hatogwa ibiziga 2, 3, 4 mu gihugu vy'abarundi. Hari inama nshingamateka ngo ntisenyure umukuru w'igihugu ntikureho leta ivyo ushoboka. Epitasi Shimirimana we wabona ko inzego z'igihugu zimwe zitariko zirakora ivyo zishinzwe. Mu gisagara ca Bujumbura uruja n'uruza rw'imiduga rumaze imisi rwaragabanutse cyane kubera ikena ry'igitoro. Mu kanya turaja mu idonido. Duhere mu bijanye n'ingorane y'igitoro yabaye akanane n'abahinga mu Burundi. Umunyagihugu yazungurutse hatari hake mu gisagara ca Bujumbura aho biboneka ko uruja n'uruza rwagabanutse nkuko mubibona kuri aya mashusho. Yatubwiye ingene vyifashe. Ubu uravye kuja ku kazi abakozi ba leta ubu biragoye, shima bigoye. None uzovyuka sizera ugende ngo ugiye mu kazi mugabo kugira uzobone waronse imodoka ari gushikana ku kazi. Aturazi ko hariho n'abazanzwe bakorera kure ugenda ibirometero byinshi nturica kuvuga ngo uragize kuko hari naho bisanga bigusaba gufata iyo modoka ikagushikana ahantu hama bikongera bikagutwara uwundi mwanya wo kuja ahandi novuga kugenda n'amaguru. Indabire abanyeshuri ubu baracegwa cyane. Ndabira sabo gusa kuyunguruza ku bandi. Raba mu gisagara cya Bujumbura kuva saa moya zo mu gatondo haba haboneka umurongo hajya ku bituro yaba imodoka zija mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura canke zija mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura zija za Gatumba hari usanga haguma umurongo kuva saa 2 zo mu gatondo. Nkuno munsi ho ryabaye baba nta muntu yashobora kuronka ahantu nyene ashobora kwiyunguruza ngo ave aho ashobore kuja kuyindi mirimo yabutashe canke bazi ko hari abantu baba bava mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura barangurira imirimo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Abo bose ni ikibazo gikomeye uretse babandi nabo bavuga bati tuva mu mihana tuja mu gisagara hagati. Ico ni kibazo gikomeye. Hama ikindi naco ubu ugende urabe muno munsi hari amakuru avuga yuko kuva ku munsi wa gatanu windi buheze nta agence nimwe kiretse Pompere yonyene iri kirakora iva mu gisagara cya Bujumbura ije hagati mu gihugu. Aho ndavuga agence nyinshi kubera iki nta mazutu bafise nta bitoro bafise. Ariho cyumva yuko no kwiyunguruza bija kuja hagati mu gihugu byagoranye bisa n'ibyapfuye na cyane yuko cyaciye bikwega. Ubu nk'akarorero kuva i Bujumbura uduga nko mu ntara ya Gitega n'akarere no munsi ugiye na Provox ari 50 ariko wamanuka aho yari 40 umanutse na yazi bisanzwe nyene uva mu gihugu hagati bamanuka ku 30 naho nyene kwarukugwana. Aho rero nta uvuze itike kuyunguruza cyane nkaha mu gisagara cya Bujumbura usanga bariko bakoresha taxi. Twari twabibabwiye mu cama Leos Ngendakumana ariyamiriza ubwicanyi bwabaye ndase mu gihugu cy'u Burundi. Uwo yigeze kurongora umugambwe Sawanyafrode hamwe n'inama nshingamateka avuga ko naho mu mategeko igihano cyo gupfa cyakuweho ubwicanyi bwo burabandanya. Mu nyandiko baranditse yuko igihano cyo gupfa cyahavuye mu nyandiko cyarahavuye ariko byarunyutse
byace bisumbaho ico gihano cyo gupfa cyari kihari ubanje kuburana mu rwego rwa mbere ukunguruza no mu rwa kabiri hama n'abantu bose bakamenya igiti mucira urubanza rwo gupfa rukazoshirwa mu ngiro n'abantu bavuga bati ujya yaraburanye aratsindwa kubera amabi yakoze. Ubu umuntu asanzwe umunyagihugu arashobora kugucira urubanza rwo gupfa umuntu cyangwa abantu bagacaroshira mu ngiro ubwo nyene ugapfa ukibagirwa ukazimangana. Tugaca tugatitone inyuma y'imyaka 40 irenga ndada yavuze yuko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa. Inyuma y'imyaka 40 irenga ndada yerekanye neza ko mu gihugu cy'u Burundi abantu bishwe bazira ubwoko bwabo, abantu bishwe bazira ibicanye biri ivyiyumviro. Kuki inyuma y'iyo myaka yose abantu batarikebuka ngo ni kuzima bw'umuntu ariko atihabwa bubahirizwe? Nico gituma muri ico kiganiro umukuru w'umugambi w'abanyafurika yavuga ati kuva rero tuzosaba abarundi bose aho bari bose babonye mwene ya miduga bavuga idafise amaparati, bavuga ifise ibiyo bitaboneka ikavamwe abantu kazona bafasha umuntu ejo bakazomuronde bakacamutora ikiziga. Yaciye avuga ati tugiye gufata ingingo twigisha abanyagihugu sinzira guhemuka gusa bazohore banga ko umuntu afatwa atari urupapuro rwemeza wabatumye abo baje kumufata nico bamufate kuko hariho ibwirizwa ritekanye ingene abantu bakurikiranwa ngene bafatwa ingene bakurikiranwa. Mubanza tumanze mubaze muti mwebwe mumfashe muri bande mwatumwe nande yagirizwa iki agiye he bibaye ngombwa muherekeze barako ajya uhana kugira ntiyajya abantu bakuza barazimangana kuko iyo bazimanganye ijya miryango yabo iragira umubabaro iragira ishavu mbere irashobora no kwimvira kwihora. Kubw'inararibonye mu mugambwe Frodebu Leos Ngendakumana ubutegetsi bwa CNDD FDD buracakoresha gushika ubu inzego z'umutekano ku nyungu zabwo. Twasanze umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uciyitirira abasirikare, uciyitirira abapolisi, uciyitirira iperereza. Tukibaza ikibazo tuti none inyuma y'imyaka irenga 40 ndadaye yerekanye yuko igisirikare cyakoreshejwe nabi, igipolisi cyakoreshejwe nabi, iperereza cyakoreshejwe nabi, inganda zigatikira zikayogera igihugu n'itunga ry'igihugu bigasamburwa bikononekara bigatabagara. Uno munsi byo kumvikana gute ko umugambwe uri ku butegetsi kandi witiriye intwaro ya demokrasi ukaguma wiyitirira igisoda ukaguma ubwiga yindi migambwe atwavuga nka Frodebu kuko twarabihaye na kenshi ibindi ko ndavuga ku maradiyo ku mateleviziyo n'abantu barongoye CNDD bavuga ati Frodebu nihore kuko nta basoda ifise nta mugambwe utagira igisoda. Tukababwira tuti nta basoda dukeneye muri Frodebu biwacu, nta gipolisi dukeneye cha Frodebu, abapolisi abasirikare abapolisi pereza dukeneye nabo b'igihugu nibo bategezwa kudukingira. Twebwe tuzaza umuntu nivyo ari ikingira mugabo umutekano w'igihugu n'abanyagihugu cyane cyane bazwa leta nizo nzego zitezwa guhumuriza bose. Ni naco gikorwa gikuru ca mbere ca leta yariyo yose kuko twe muri Frodebu tugatuti mbe uvuze ngo nta muganga utagira igisoda hanyuma hakagira baduka bagaca bashinga ibisoda muri iyo migambwe ko turi 36 tugagira ibisoda 36 abanyagihugu bitunga gute ko n'igisoda kibe kinanirana kugitunga uravye byo gikoresha ingene bungana uravye ugwagwaruka ruje ingene rungana hose urakone kugwaruka ruzokora ibindi bintu two kwemera abarundi bose bakaja muri ivyo gusa byo kugwana gusa. Tukavuga tuti ivyo bintu ntibishoboke. Cyakabiri tukavuga tuti none niba iyo nzira ari nziza kuko yagize urufata ibigwanisho ucu usanga ubutegetsi bwahagurutse bwahagaze no kuzimanganya abanwanyi ari umugambwe cyangwa yari uwundi mugwi bagaca babazimanganya ko bumva ari byiza ko batabareka ati ko muri ko muronde bigwanisho muri ko muronde ngene muzotwara neza. Ibyo byose muri Frodebu rero ni ibintu tubona yuko bikwiye kuva mu nzira. Icigwa Leos Ngendakumana yashikirije kubijanye n'ingene intwaro zagiye zirabisikanya mu bihugu zigenza muraza kubisanga ku rubuga rwacu rwa YouTube mukoresheje ijambo Lomanda.
umuvugizi w'umugambwe MSD we wabona ko inzego zitandukanye ataco zimaze kuko ataco ziriko zirakora kandi hari ingorane zabaye umurengera mu gihugu harimo n'ubwicanyi. Nta mukuru w'igihugu nta leta yonanigwa kubahiriza agateka kazina muntu nk'uko bimeze mu Burundi ngo buri munsi hatogwa ibiziga 2, 3, 4 mu gihugu vy'abarundi. Hari inama nshingamateka ngo ntisenyure umukuru w'igihugu ntikureho leta, ivyo ushoboka, ivyo ntivyobaho. Ivyo byose ni ibintu bigaragaza neza ayuko atabwisanzura atabwigenge bw'inzego z'igihugu buhari. Si ivyo vyonyene, ibi bibazo bimaze igihe bihanze Uburundi ku buryo bw'uko amakunga atinda gaharira ivomo Uburundi, ku buryo bw'uko igihugu kigera yaho gahewe, yaho kitaronka amafaranga y'igiciro, yaho gishobora kumara ukwezi amezi 2 nta bitoro biri mu Burundi. Hariho inama nshingamateka ntihamagara umukuru w'igihugu ati ibi bintu hagarika canke have ntavyo ushoboye. Umva ubwisanzure buri hehe mu nzego z'igihugu? Nta buhari. Epita Shimirimana abona ko hakiriho byinshi byo gukora kugira igihugu gisubire ku murongo. Turakeneye ko tugera yaho demokrasi itsimbatara, intwaro rusange itsimbatara, ntihagumeho ibimenyetso gusa by'intwaro rusange ariko tubibemwo bije mu ngiro. Turakeneye ko imigambwe myinshi irekuriga uburenganzira bwo gukora mu Burundi. Turakeneye ko amashirahamwe yigenga agira uburenganzira bwo gukora mu Burundi. Turakeneye ko ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bagira uburenganzira bwo gukorera mu Burundi akazi kabo. Turakeneye ko abarundi bavuga ikibari ku mutima atawandya wangura atakuvuga ngo no munsi barara bantwaye. Turakeneye ko abarundi bagera yaho bitorera indongozi zabo mu matora yo atari amatora yibwa, atari amatora y'ubusuma, atari amatora agiyemwe umugambwe umwe. Turakeneye ko habaho ubwigenge mu buryo bwose kugira ngo dushobore kubaka igihugu kije ku nzira y'amajambere, inzira y'iterambere, inzira y'uko umunyagihugu ashobora kwibeshaho. Ryahangiro ry'umugambwe MSD y'uko umunyagihugu ashobora gufungura 3 ku munsi. Imbere yuko tuvuga ibijanye n'inkino tuje mu muryango wa Afrika y'ubuseruko uheruka kwemeza umunyamabanga mukuru wawo. Kwigenekerezo ry'indwi ruheshi hari ku munsi wa 5 Veronica Mueni akaba yararahiye imbere y'abakuru b'ibihugu bari mu nama idasanzwe igira 2023 yari irongowe n'umukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayardit. Uburundi bwari bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza aho yakeje umunyamabanga mukuru mushasha w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Yifuriza uwo muryango kubandanya neza ibikorwa vyo gushira hamwe. Umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Museveni wewe yasavye ko ingorane z'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo yohabwa ikibanza kinini mu bikorwa vy'akarere. Veronica Mueni akaba yasubiriye Peter Matuki aheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu ca Kenya guserukira ico gihugu i Moscow mu gihugu c'Uburusiya. Uwo munyakenya akaba abaye umukenyezi wa mbere agiye muri ayo mabanga y'umunyamabanga mukuru kuva uwo muryango ushinzwe. Ikiringo ciwe kikazorangira muri ndamukiza mu 2026. Duheraheze aya makuru mu bijanye n'inkino. Ku munsi wa 5 umugwi serukira gihugu w'u Burundi Intamba wanganije na Harambee Stars wo muri Kenya kimwe ku kindi. Ubwo rukino rwabereye muri Kenya rukaba ruri mu rukurikirane rw'inkino zo kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi cyo mu 2026. Umumenyereza w'Intamba Etienne Ndayiragije yavuze ingene urukino rwagenze. Kwanza urukino twaruteguye ko tubanza kugara hagati ko ni ikipe ifise imijyanire bitatu bo hagati turugara kugira ngo dushobore kubaca pembeni ko ukoresheje pembeni turashobora gushika ko dufise n'abakinyi banyaruka benshi pembeni. Twateguye turahafunga neza ko biragenda neza hanyuma hacaba twaronse clear chance turayirata ikidu baca basubira inyuma nkaho twacitse intege. Kenya muri uwo mwanya nicyo duprofita icyo gitsinda igitego
ngabo nakunze ko abahungu banje ntibacitse intege naciye muri rya changement nkambwira abagiye ko tubananya guprofita kujya pembeni yabo ko ntibanyaruka pembeni na ncakoresha na vitesse ya afise ya Sudi ko nena muteguye nzi ko nibamaze kuruha bamenyereye neza kumushiramo guprofita kuri vitesse yiwe tugira amahirwe Imana irabihezagira birakunda kuri byo ndashima ko tubonye ko nyine utarimwe naho twari tumerita corona 3 ariko nuko dushime n'ibyo dutegura ko ni equipe ikiramenyera ikirakura abahungu bacu ndabona bafite kazo keza. Uburundi buri mu kibanza ca kane mu mugwi F bukaba bufise amanota 4 mu nkino zitatu. Kenya nayo nyene ifise amanota 4 ariko iri mu kibanza ca gatatu. Iziza kuisonga muri uwo mugwi ni Cote d'Ivoire na Gabon. Izanyuma zikaba ari Gambia na Seychelles. Aya makuru y'inkino ni nayo turangirije ko amakuru y'itorokanizo ry'amakuru Romanda y'uno musi. Turabashimiye mwese mwadukurikiranye naho ubutaha.